ngo urukundo rwa mama nimboneka rimwe eka nawe ndifise ku mutima atariwe cause I love you mama I love you mama your son miss you I miss you and I wish to be with you. Hey, it's your Bondere classic boy. You already know we run this. Kuko ndaza abafana icyo baba bakeneye, ndaza umuziki bashaka, n'umuziki mwiza. So iyo wumvise Madiba, wumva umuziki mwiza kandi wumva Madiba is music is Madiba. Umuziki ni Madiba no muziki. Yego. So muri 2021 igituma nagaragaye cyane ntigeze ngaragara no mu biteramo. Narabuze umuvyeyi ariwe papa mbyara, n'umuntu yari hafi yanje cyane mu bintu byose nakora, music mu buzima busanzwe nk'umuvyeyi. So narabuze kweri. Hello, reka nsubende baramutse bakuza kubatimwe bwo dukurikirana nko mubibona musanze bimenyere kuri micro muri kumwe na Kelike niyo behind camera ni Ibra Burundi, Ibra photography ndazi murabizi n'umusora bikora neza cyane. Icambere kan ntawe ndabashimye mwebwe mwese mudukurikirana ku mwanya ku wundi ndetse mukanadushigikira mugasharing ibikorwa bya icyakabiri n'umusi dafite umutumire adasanzwe n'umu artiste abikora neza ndetse mu miseze yagiye agaragara cyane akanahitinga gose ayamenyekaye kuri za Miss Mama za Perfect Paradise n'izindi nyinshi. Ubu rero akaba agarutse ku wundi muvuduko aharuka gushira indirimbo yo hanze uyu munsi. Muri gahunda mudukurikirana nimba utarakora subscribe ndagutumira kuyikora, ukore like, ukore share, utagira comment zaima twatsi priority channel tuzikorera ko. Okay, mwese neza. Yego turashima ni bon. Uraberewe? Urakoze. Ndakuramukije Madiba Tha Classic. Nanje ndabaramukije nongera ndamutsa bari baradukurikirana. Okay, ni Madiba Tha Classic. Jensi ndamuzi nka Madiba Tha Classic. Mbega batamuzi Madiba ninde? Madiba Tha Classic no muririmbyi wo mu Burundi. Akiri muto. Imyaka ingahe ndagucuriye? Imyaka yanje ntabwo nkunda kuyivuga. Gusubiza akiri muto cumi muto nyene ni mubebe. Ni muto nyene ni mubebe. Nabisibise mama erega mama yaguma mbona nk'umubebe. Uri muri generation 2000 ndibaza. Kwera ndatuje nk'ubundi ndashira muri generation 2000 ko yamba ndabasoma. Erega imyaka ni numbers ariko mu bwenge niho haba hakenewe cyane gusumba imyaka. Okay, ni Madiba Tha Classic turi kumwe muri uyu mwanya. Mbega amazina yawe yiwe y'ukuri baraya? Iza Hakizimana. Iza Hakizimana. Mbega Madiba watanguye kuririmba ryari ku bantu batabizi baba bari kwadukurikirana? Je natangiye career yanje muri 2017. That's when I started. Niho watanguye gushira indirimbo yawe hanze? My first song. Wow. Okay, ni Madiba Tha Classic yahitinze cyane za 2019 ndetse na 2020 akabikora neza, ariko turavye muri mwaka urangiye wa 2021 ntagiye agaragara ngo twamuziga. Mbega Madiba Tha Classic kandi condoléances turazi ko wabuze umuvyeyi. Okay, mbere nico kiba cyatumye usubira inyuma kuba utashoboye gusohora ibikorwa byawe nk'uko twari tukwiteza? Ku bwanje kwanza reka ngaruke ngaho kuvuga ngo narasubiye inyuma. Ico gusubira inyuma sinovuga ngo je narasubiye inyuma, maybe kugaragara cyane sinagaragara sana. Kuko umuziki ndawubaha kuriya nyene baba bawiteza abafana biwanje. Yego kuriya baba bawiteze ico nuko ndawubaha, kuko ndaza abafana ico baba bakeneye, ndaza umuziki bashaka n'umuziki mwiza. So iyo wumvise Madiba wumva umuziki mwiza kandi wumva Madiba is music is Madiba. Umuziki ni Madiba no muziki. Yego. So muri 2021 igituma nagaragaye cyane ntigeze ngaragara no mu biteramo. Narabuze umuvyeyi ariwe papa mbyara, n'umuntu yari hafi yanje cyane mu bintu byose nakora, music mu buzima busanzwe nk'umuvyeyi. So narabuze kweri. Condoléances. Merci. Kiri mu bintu byatumye subira kwipanga kwanza kuko nije ndi imfura
y'umuhungu nije ndaba mama nije ndaba mutoyi wanje mu bisanzwe nije ndaba urugo umva Madiba yarakuze nakiri wa wundi ubu nibikorwa byawe byarakuze ugiye gushira hanze ibikorwa bikuze erega biguma nguma na upgrading kubumva icyongereza baratawa like I keep on updating my quality my videos actings everything that I do like cuz the brand I'm a brand and whenever I want to brand something like I must prove like I don't do it for fun I do it for passion like it's me music is me I'm music urumva ni ikintu kiri muri jewe si ikintu ndabira ku bandi no nta muntu yigeze anuma kuririmba nta muntu yambwiye ngo Madiba we genda uririmbe no naravyiyumvisemo cyangenda kuririmba urumva sindi nka bamwe bavuga ngo naka yaririmbye nanje ndashaka kuririmba ya mbe ni Madiba nyene nabonye warandi hari indirimbo novuga ko sinzi n'amajambo asohoye yarakurimwo kwiragira dawe uranavuga ngo yako hafi kuko nyene mu muziki nkuko wabivuze ngo harakubwira ngo umuziki wawe kariyere yawe y'umuziki igiye guhagarara mbega ubu ho byo bimeze gute kuba uri bari abantu bakubwira ngo umuziki yawe cihagarara bivanye no kubuza umuvyeyi Okay, ni byinshi naciyemo byinshi irya slam irabivuga iragira dawe iri kuri YouTube utarayibona nagenda gire subscribe kuri YouTube yanje share like and comment bayumvise gute sha n'amarira ngira yatse gukoroka nawe abantu benshi bagira comment avuga ngo ko Madiba ngo andi bijije ngugira kandi genre ibintu nk'ivyo kandi byari bibabaje senzi ko unazi n'ikirundi nkakujya bivanye n'ukuntu nguma mbona ugaragara uvuga icongereza cyane kurusha senzi ko ngira waratoye ibitsa urasoma Okay, nakubwiye ndi umuntu akunda upgrading means like umuntu akunda kwiadapta no kwiyongera ibindi atabazi urumva so je mu bisanzwe naje ngaha mu Burundi atani kirundi cha anzi urumva y'ikirundi atayonzi urumva so novuga kuba mvuga ikirundi nkuko no kwanza kuri jewe ni intambwe kuko nta rundi rurimi jenzi atari cyongereza je nari ubu mugabo ikirundi ndagerageza igiswahili ndagerageza igifaransa ndagerageza urumva so narakoze efforts zanje zose kugira menye ikirundi menye ururimi kwanje urumva kuko ndi umurundi negezo kuvuga ikirundi ndi mu Burundi abo ndiko ndahereza umuziki n'abarundi mugabo nibibaze ngo kuba mvuga ngo icongereza ngo naco na kimwe bimaze icongereza hajya gifise yindi step yindi level apana ikirundi do yindi level ico nico botaho icongereza kiri ku yindi level ikirundi naco urumva ndi umurundi negirizo kumenya ikirundi urumva n'ikirundi n'ururimi gwiza n'ururimi kavukire rw'umurundi urumva negirizo kwivuga naruvuga kwisi turashaka kurujana worldwide birakunda nakidakunda none nabandi wacu urumva twabarundi oya urazi ikimwe nasanze abarundi nitwemera ko dushoboye mugabo mu bisanzwe turashoboye kuko ugerageje kuraba kwanza nitugende mbali aha nyene East Africa ugerageje kuraba abaririmbyi bari hejuru kugira bavume baciye ngaha benshi so nitwebwe dutegerezwa gushiramo inguvu abafana mugashiramo inguvu aba YouTuber mugashiramo inguvu aba journaliste mugashiramo inguvu nato tugatera imbere nk'abandi erega nitwebwe nyene tuzokwiteza imbere none turindiriye nde azoze kuduteza imbere ariko nakubajije ko wabugiye hagaze neza ko waruhagaze umuvyeyi wakiriho magaze neza gusumba wow ndumva vyagiye bigenda neza ko mborengira ngo wagiye uronka abantu benshi bakwegera bagashaka kuguha oya impanuro janye ego impanuro z'abantu benshi narazikoreye ko biragufasha biramfasha kuko hajya urazi umuntu utagiye uyaga n'abandi vraiment birakugora mu buzima je mu bisanzwe ndi umuntu ari simple mugabo umuntu ambonye yibaza ko peut-être no banishima cyangwa ibiki mugabo je ndi umuntu ari simple sana gusumba abandi like je sinifata nk'umu artist cyambere kwanza jewe ndi umuntu ari simple nyegereye turavugana mugabo ndi umuntu mu buzima buzanzwe ndi umuntu ari calm kandi ndi umuntu akunda gutwenga n'abandi atera blague nk'abandi mugabo hageze kuba serious ndi serious ndi mu kazi ndi mu kazi okay tugarutse gatoya Madiba wari watwemeye album ya
muri uyu mwaka wese nyene wa 2021 watwemereye album turayindira turayibura eske album yawe ubu yagiye kuja hanze canke bimeze gute nababwiye sinigeze mpagarika ikintu na kimwe nabandanije nkora mugabo nakoze nyene kimya nuko tuvyita so mu bisanzwe jewe ndi umuntu adakunze kuvuga amajambo menshi nkuko basanzwe babizi nivugira make nkakora ibikorwa bimeze neza ibikorwa byo gushimisha abafana banje that's all I need uraririmbye ngo uyu munsi mbega ko yasohotse après une année avant warasohoye indirimbo zindi uca harahera umwaka niho wabura umuvyeyi ukagira ngo irage rya dawe nabunyahise one month meme no urasohora kandi irya nyene uyu munsi uraririmbye uyu munsi mbega uyu munsi inspiration yavuye kuri wiyumvise nyene worimba uyu munsi uyu munsi inspiration yavuye kwanza simaze umwaka na amezi 10 yara amezi 10 nabonye one year nivyo nabonye umwaka nurakwira so icyo navuga kumenya ikingo cari kinini none amezi 10 kumuririmbyi si ikintu coroshe simake vraiment tutabona igikorwa ico kintu vraiment ndacishimira vraiment kandi nongera nshimira n'abafana b'umuziki ndundi kuko kama sio wao sinari kuba ndi ngaha ndi umuririmbyi wa mbere ashobora muri generation yiwanje ashobora kumara ayo mezi yose yihangaya adasohora indirimbo hamakacaza azanye indirimbo imwe ndibuka siri imwe ndabikoze sikabiri nzanye indirimbo hama abantu bakayakira kuri wayo byagenze uko nyene Miss Mama byagenze uko nyene na uyu munsi bigenze uko nyene so kuri jewe vraiment ndabona ko mfise abafana bankunda bamfitiye urukundo kandi nico gituma nanje sino bata like ngo ndabakorera ikintu kitameze neza cyangwa ngo nihute kubasorera indirimbo ngo kugira nanje mbandanye ngaragara je mbanzi abafana bamfitiye ikizere ko ngiye gushikana umuziki wanje ahandi hantu hama bace babona ntanguye gukora ibintu nyene bitaba bifise sanse muri make urategura uraprepare nyene ukitegura ukabiha umwanya canke ndi kusanzwe umeze usohora indirimbo rimwe mu mwaka yasinsohora indirimbo rimwe mu mwaka gusa ko bigize kabiri ariko gusa hari ibintu ducamo muri zino career zacu bitaba bikenewe kuvuga ngaha kuri mikro niyo mpamvu muranda babwira mu baririmbyi bari pose mu baririmbyi badakunze kuvuga amajambo menshi ndimo ndumuririmbyi yirinda cyane n'amabifu naho bamwe bazifitiye jewe mugabo je sinigera ndabishura canke naho wowe urinde igikuru nukubaha sinigera ndaba ngo uyu yankoreye iki yankoreye gutya muri career yanje canke ariko atishaka kunkorera inabi ngo simbire ku radio ndabivuge no ndafise ama connection menshi ku radio ye mugabo gutukana sico kintu kiba gikenewe ahubwo ukubaka kandi mwubakira hamwe nico kintu kiba gikenewe kuko hajya umuntu agizwe n'abantu umuntu agizwe n'abantu kandi ntuzi uzogufasha ejo rero twirinda akanari kabi ya none hari abantu baba bagufitiye amabifu nkuko wabivutse mu kazi kose nawe ndazi uri kurakora mugabo ufisa abantu bagufitiye ishari naho maybe utabishura canke utabiha umwanya kuko jewe vraiment ndaraba kwanza je ndi umuntu afise capacité intellectuelle imeze ukundi itandukanye n'abandi jewe sinabaye ngaha gusa mu Burundi maze gutembera ibihugu byinshi maze kubana n'abantu benshi ndazi kubana n'abantu ndabifata nk'ibisanzwe kuko urinze ubona umuntu yishimira ibintu by'isi bisanzwe kuko ivyo je mfise nawo wobironka ivyo ufise nanje no bironka gusa igihari no kwitonda mu buzima kandi no kwicisha bugufi twibone ngo turabaririmbyi ngo tuba turengeye abandi umuntu aje gukura mutsuka mwereka ko ataca
amaze urumva ivyo maze guhura navyo nanje ari ndumuririmbyi ugaca usanga umuririmbyi kwanza wowe mugenza Adresse kupromote apana no kundamutsa n'amakolabo jewe benshi bibaza ko Madiba niwe adakora kolabo mugabo jewe abo nasavye kolabo kwanza naramenyekana nkiza muri music ni benshi batigeze bifuza like gukorana nanje bashatse nyene umuntu bibaza ko bizoherera hajya mugabo benshi bamwe imbere hariho abahevye umuziki bansiga muri music sumza cyane ivyo je sindabihagarara ko cyane kuko music umwe wese afise step yiwe ko shaka compara deja hariho n'abahevye abaruta muri music tuvuze muri music n'abartiste bararenganye barananiwe baratasha uracahagaze urabaruta ico kubaruta maybe ni ubivuze mugabo music ubu baruta mugabo shaka bakuruta ivyo navyo tuzituvuri muri music egari kubasumba abantu baje bakaja muri music bagataha merci umuntu ma titre nkiyo sino ya okay mbega Madiba wata message ye ku bantu baba bagara nko muri quartier canke bakakuramutsa aba aririmbyi bagenzi babo ko yivuze muri rusange impanuro umwe wese abafise kamere yiwe abafise uko ameze so kuri jewe vraiment novuga uti kwishimira umuntu kandi wishimira ibintu vy'isi naco biba bimaze umuntu wese dukwiriye like kwicisha bugufi no kumenya kubana n'abantu kuko kumenya kubana n'abantu nico kintu ca mbere kwanza kiba kimeze like kiba gihimba n'umuntu akubonye tu nk'ubu je umbonye ukwibaza ibindi mugabo unyegereye tukayaga bandundi muntu urumva so music si ikintu cyotuma witwara nabi music ni ikintu novuga ugikorana music kwanza ni ikintu ukora kwanza uryohewe music ni ikintu ukora wishimye like wishimiye apana kugikora ngo kubera naka uyikoze kubera naka kigutwara nabi so vyiza nuko gusa twokwitonda nk'abaririmbyi tukamenya ingene twifata ingene twitwara mu bantu kuko hajya turi abantu benshi baba bariko baratwitegereza ibintu twigira ivyo like uko twitwara ya mbe Madiba iyo afitanye ama featuring nabandi muri kazoza featuring kuko wavuze barazi kwima mu miseze ubu naho ufitanye featuring n'abandi ba artiste nkawe byo bimeze gute featuring zari zihari kuva 2018 naho zimwe bamwe banse kuzijamo mugabo nivyanciye intege kuko nahuye na byinshi mura na benshi mugabo nivyigeze binci intege ndi umuntu apambana ariko featuring zirahari kandi indirimbo yose jensohoye uri indirimbo yose bifise imyaka zuvuga ngo jensohoye indirimbo shaje kuri mwebwe ni shaje mugabo kuri jewe bifise igihe kinini rakaze kumbura tegura none abo bantu muzika kuririmbana wase kubavuga canke nibanga nageye je ndi umuntu w'ama surprise nkuko musanzwe mubizi ndabahereza tu ama mukajajinga kuko umuntu utanguye kwishimira ngo aje mfize collab na nakizozirenze mfize wewe rika abantu bivugire uratura ni pole poesha okay mbe Madiba 2022 tumwitege gute aje gute 2022 sinaje kuvuga amajambo menshi 2022 ni umwaka wo gukora tu hama ibindi muzovyibonera tu ivyo nivyo niyo message je notanga muri uyu mwaka indirimbo bamaze gutegura zibari nka zinga aho hose sishimye kubavuga kuko uno mwaka jewe sinaje kuvugisha amajambo basi turindira ibikorwa nivyo bizigaragarira yego ya okay tugusabe Madiba uduhe akapera indirimbo uyu munsi iri kirahitinga cyane muri no minsi nyene ugire akantu nyene
kaba kabura nyene gushaka baja kwiraba muri uno mwanya nyene tukiri hano gifa gushika ku buryo bacabiruka kwiraba uti after job mapuni hahandi after job duhurire hahandi Crystal Pole yagize BJ Arena DJ Chinto from UK Cozy feel by yahadometse domeka until the next day uyu mwanya puja ni hatari amachupa ni mensho ya namihari wotyo tunywe tufurahi uyu muzini rwacu jeje wotyo tunywe tufurahi uyu muzini rwacu jeje uyu musi mama uyu musi turirimbe twese uyu musi mama uyu musi hari iwacu bakunda ivy'iwacu hari iwacu batamba ivy'iwacu uyu musi mama uyu musi nireka tunywe turyoherwe reka tunywe Immeuble Imbere Classic go and subscribe on my YouTube channel. The song is out already, so uyu musi we run this. Yeah, uyu musi nyene ni uyu musi nyene turi mu vy'iwacu nawe yakwasha tegarukana karanga ka kera kiwacu ngaha mu Burundi nayikurikiranye cyane ndetse harimo n'abadanseurs bakaze bambaye ibintu waragaje kubakotera mu mbe igende imwe yagutwaye amafaranga ngana gute aje byose navyo kwiratira kuko igihari ni privé none wowe ibintu byose ndakubajije ko ibintu byose mengo urabishiriye urazi nakubwiye nidushira amajambo imbere mvuge ngo hajya ndirimbo yaranzimvye yarangize iki niki oya ubu tugende dukora akazi hama abafana nibo bazoguhereza value abafana nibo bazoca igiciro ciyo ndirimbo abafana jewe sinkeneye kuvuga ngo Madiba je nakoze ibi oya ibikorwa byanje basanzwe babizi biri classic cyambere ico nico gusa novuga hama ikindi kintu abadansa je ndagerageza gukora ikintu gusa kiba gitandukanye n'ivyo ngayo wacu only ibintu abafana b'umuziki bamenyereye urumva ndagerageza kwitanga nkakora agashoboka kose like kugira mpindura ikintu mu muziki wanje ikintu by'abantu reka badukurikirana ndetse abafana wa Madiba Tha Classic n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusange uti Madiba Tha Classic cyambere na mbere uti ndabakunda cyane ndakunda abafana b'umuziki ndundi ndakunda abantu bitanga mu gusupportinga abaririmbyi aba artists biwabo ni ikintu kiba gikomeye cyane ni ikintu twishimira twebwe nk'aba artists n'abafana b'umuziki ndundi bitanga kugira umuziki wacu bandanye utera imbere ubu urashobora kubona ama views y'abaririmbyi ahagaze neza urumva so ni ikintu ciza bobandanya gusa gusupportinga umuziki wacu natwe tugatera imbere nk'abandi yego hama namwe ndabashimira kuba mwigoye mukaduhereza kano kanya ni ikintu kiba gikomeye cyane ni ikintu cyo gushimira no kubatera intege uti mubandanye turi ngaha n'undi musi vraiment tubituye uti muzoza natwe tuzobahereza ku kanya mubidusabye cyangwa twebwe tubibasabye why not so vraiment ni ikintu cyiza kandi urakoze kudushimira reka natwe tugushimire cyane Madiba Tha Classic kubaka kanya nawe wakadutije ndazi artiste bagira ibintu byishusho aho ari mu bindi ariko wemeye uraduhakanya mwumvise ibikorwa bya Madiba Tha Classic niwe twari kumwe kuri micro mwari kumwe na Kirikeke niwe wagenda munabe uyu munsi ndetse utarakora subscribe kuri Basi TV ikore ndabibukije bakundwa banje ndabibukije kora subscribe tarayikora kore like kore share dushigikirane turakundana muri kwa rukundo nyene bwa umwe nyene